umukino ukomeye utegerejwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 5 Ugushyingo 2024. Ni umukino ukomeye hagati y'amakipe abiri ariyo Liverpool FC yakira mu rugo iwayo Bayern Leverkusen Anfield Road. Ni umukino uhuza amakipe yabaye aya mbere iwayo ku mugabane w'i Burayi UEFA Champions League, aho ari umukino wa kane Liverpool yakiramo Bayern Leverkusen yo mu gihugu cy'Ubudage, iri bube yasuye Liverpool FC yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni umukino ukomeye cyane dore ko ubwo baheruka guhura mu mikino 5 ishize Liverpool FC yatsinze Bayern Leverkusen imikino 4. Bayern Leverkusen itsinda Liverpool FC umukino umwe. Uyu akaba ari umukino ukomeye uza guhuza aya makipe yombi kuri uyu wa kabiri, dore ko amakipe yombi hagaze neza muri shampiyona z'ibihugu aturukamo, aho Liverpool FC mu gihugu cy'Ubwongereza ihagaze ku mwanya wa mbere n'amanota 25, naho Bayern Leverkusen ikaba iri ku mwanya wa kane n'amanota 16 mu gihugu cy'Ubudage, irushwa na Bayern Munich ya mbere amanota 7. Naho ku rutonde rusange muri iyi mikino ya UEFA Champions League Liverpool FC iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 9, dore ko mu mikino 3 yose yayitsinze uko ari 3 ikaba ifite amanota 9, yicaye ku mwanya wa kabiri. Naho Bayern Leverkusen iri ku mwanya wa 6 n'amanota 7, dore ko mu mikino 3 yabashije gutsinda 2 inganya 1, ikaba iri ku mwanya wa 6 n'amanota 7. Muri iyi mikino kandi amakipe yombi yinjije ibitego 6, yinjizwa kimwe, akaba yombi azigamye ibitego 5 muri iyi mikino 3 ibanza.